ufundi akora plafo zose, plafo gypsum, Dubai, zose turakora. Kongera nkaba umufundi yo gusiga amarangi. Dia plafo zisanzwe bazita gute ziya zina amatriplex. Amatriplex. Nazo usanzwe zikora. Nazo nyene ndazikora neza cyane. Nijya ari watanguye umwuga wo gushobora gutera amaplafo canke gushira amaplafo nkaya. Umwuga wanje watanguye 2020 musanzwe ndawumazemo imyaka itatu. Ego. Ninde yakwigishije ninde yagutwara muri no mwuga wo gushobora gutera amatriplex nkaya? Urabona ko aya maplafo gypsum nimari gypsum yakora neza cyane. Wabyisanze mu ryari? Bisanzwe ibintu je navuga ko ari cyahaye wanje. Ariko umuntu yabinyigishije araho arasama. Hello my people, hello everybody, bakunzi bacu ba Inside Burundi TV, comme d'habitude avec MC de la Nation nkuko mubibona. Ndazi muratangaye cyane kuko mutango ndabereka amazu adasanzwe, ndabereka ama antenne adasanzwe. Bava mwibaza ati none yo mugagiye kutwereka ibiki. Si ibintu byakasa mutwe ahubwo ni ibintu bidasanzwe ngiye kubereka. Turi muri quartier Nyabugete ya gatatu aho taramutse turonse ubutumire budasanzwe abazi ko mu Nyabugete asanzwe ko rubaka amazu ya kijambere bana nka kiriya etage nyene kimeze ariko ikituzanye ikidukwiye i Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura dusanzwe dukora nka Inside Burundi TV tukaza muri quartier Nyabugete ni kubera yuko hari amakuru adasanzwe yuko hari umwigeme abo basanzwe bazi ko abigema twasanzwe tuvuga ko abigema atakazi na kamwe badashoboye bo bakavuga ko bagashoboye twaronse amakuru ko hari umwigeme azi gutera amaplafond nkuko mwiko murabibona ndetse asanzwe anubaka sino kubaka gusa atera amaplafond hejuru akongera kandi agasiga n'amarangi adasanzwe ku rwego rudasanzwe right now kurikirana je MC Durange kugira ngo ushobore kubereka ibidasanzwe aho tuje kumuraba hano muri Nyabugete ahasanzwe afite ikiraka ariko arakorera abakenyezi ni mawuka igihumbi reka turabivye bavuga ko bari mawuka igihumbi turabeka review wahagwana ni fuate sasa none shisha. Yes guys nababwiye yuko rero tuje kuraba uno mwigeme adasanzwe akora ibikora inka urabona yuko ariko aratera amaplafond sinzi ngira ama plafond nimara ama triplex nimara ama mastic araza kutubwira ingene bimeze urabona yuko ariko arurira ico bita nigikwa bashita igikwa ashitwa igikwa ya urashobora kuramutsa rero akora dukurikirana kuri televiziyo ya Inside Burundi TV aho twaje kubara hamwe mu Nyabugete aho kuratera ico nashobora kwita ni mastike ni plafond iki ya urashobora kuraba ino kugira ngo ushobore kuramutsa abariko baradukurikirana kugira ngo dutangure ikiganiro tumeze neza ndagohaye mwiriwe cyane meze neza ya tugusanze ari kurakorera muri Nyabugete uyumva gute kuba ugendewe na media en plus sanzwe uri umwigeme ukora akazi twadusanzwe tumenye ko gakora abagabo cyane kenshi tusanzwe ndanezerewe cyane kuri aka gasurprise mungiriye ego ndabona uri kumwe n'abagabo ngaha bagenzanje ba bose ni sawa umeze neza mwe mwumva gute muko murakorana n'umukobwa uyu mwene wacu we yagewe cyane ya nibaze ko umeze neza ariko urashobora guhinduka intega tukakuraba umanza uramutse akora dukora kuri televiziyo Inside umeze neza ya musanzwe muko murakora iki ngaha urabona ko muko murakata utuntu ndiko ndakora plafond sana bayita gypsum body ayijo no menyesha makuru akura kora azoca amampure canke azoca ruya ruri ruboro murabona ni dessin donc design ndabona n'undi mugwiza tunga mene wacu abahoro cyane meze neza bashaka kuramutsa ko ndikora kuri Inside Burundi TV bapepe bariko barakumva cyane witwa gute Niyemuka Eliason maduye kwanzire musigi kwa Eliason Eliason usanze nawe uri kurabafasha kugira ngo mushobore gukora ibikora hano
kugira dukore neza tukabasha kubikora neza nyene n'ibindi. Okay mama akigute rero Misali. wenda mpava ndagukenera hapo wegera ni kugira dushobore kuyaga nabonye yuko uri kurakora ibintu bimeze neza cyane Asha ndahari kweli. urashobora rero kumanuka gatonye cagikwa cawe ndabona hiyo urakarembeje maze ndakwegere neza guys tubandanye rero twinjoyinga murabona yuko two turabikora neza tudasanzwe twashoboye kugendera bano bavuga ko nabakozi bariko barabikora neza hano kuri ino nyubako idasanzwe barashiraho ama plafond bano b'Imana rero ari kuvuga yuko aba boss rero aba diaspora mushimye ko murabona ko babikora neza mayamwiza rero gutanga akazi benshi baramuvuga ngo abakenyezi abigeme yuko badashoboye gukora uno mwigeme bana yuko atarera amaboko nka babandi bisanzwe menyereye bamwasaba ayama mega buri kanya uyu rero uyu ahubwo ribozo zaramusaba yuko nawe yoshobora kubaha amamega urashobora rero kuzino kugira ngo ushobore gutangura ikiganiro canje nawe tumeze neza twishimye turi pose bya dushobore kuganira neza amajambo amwe canke abiri yatubwiye tuza kukuraba uno munsi. Yes. Nakuya kabisa. Ana bavami bazango nguri magore magabo hane baba babakeneye ngoke gihu. Yo. Yeah. Ariko rungaho ndakubona neza. Ni sawa. Ni ahameze fresh. Amakuru yawe. Amahoro. Kubatakuzi baba kubonye ijya mbere amazina yanyu mwitwa gute? Amazina yanje ni Era Pinch. Benshi banzi ku izina rya Keke. Keke. Kandi usanzwe uri umwubatsi canke umuki? Usanzwe uri umufundi? Usanzwe je nsanzwe ndi umufundi. Umufundi akora plafond. Plafond zose, plafond gypsum, Dubai. Zose turakora. Kungera nka umufundi yo gusiga amarangi. Dia plafond zisanzwe bazita gute zibezi yazira ama triplex. Ama triplex. Nazo nsanzwe zikora. Nazo nyene ndazikora neza cyane. Nijya ari watanguye umwuga wo gushobora gutera ama plafond canke gushira ama plafond haya. Umwuga wanje watanguye 2020 musanzwe ndawumazemo imyaka itatu. Ego. Ninde yakwigishije ninde yagutwaye muri no mwuga wo gushobora gutera ama triplex nkaya? Urabona ko aya ma plafond gypsum ni muri gypsum yakora neza cyane. Wabyisanze mu ryari? Bisanzwe ibintu je navuga ko ari tahaye wanje. Ariko umuntu yabinyigishije araho arasamye. Arasamye kweli. Sinzi navuga izina giwe. Urashobora kumuvuga izina giye kuko afisa aho yagushikanye afise naho yagukuye. Izina giwe yitwa Irakoze Egide. Nawe ni umufundi. Vraiment arakomeye cyane kuko nanje aho ngeze mbona ndakomeye. Kuko urumva nawe yaranyigishije nawe bakomeye cyane shirako cyane. Mu mugabo wo kubaka abenshi barakunda gusuzugura akazi k'abagore canke abigeme. Kuri wewe nizaye challenge novuga ko warahuye nazo kubakwizeye bagwa akazi kubashatse kugwa akazi ibibazo waragiye urahura navyo nivyo ko benshi bakona kuvuga abadamu canke abakobwa toyana akazi kabo urabona wewe uratera ama plafond neza kandi ndazi sijyambere ukoze amaze ko abantu benshi cyane bagashimwe mu bikorwa byawe bimeze gute abantu bahora bagufata gute iyo ugiye gusaba akazi kanaka ukuntu bimeze ibi bintu ubundi abigeme canke abadamu nta cizero cyane bakunda kuduha bivanye no kubera kenshi uruhande runini abigeme canke abadamu dufise ubunebwe ibintu nyene bihaguma twibebeza mu bintu niko no bivuga rero cyane iyo ugiye nko gusaba nk'akazi nk'umuntu w'umubosi arashobora kukuraba akabona ati ibi bintu ntabyo nomuha ntabyo yoshobora kuko biragoye kwizera umwana w'umwigeme ukiguma wibaza yuko azofite inatamu cane ariko twose uko ibintu byose tubikora ko bigutegerezwa kugenda ugakura amaboko mu mpuzu ego benshi bako baragenda Dubai abahungu benshi bako baragenda Dubai we kina ndashobora ku applyinga ukagenda Dubai kugira ngo ushobore kuronka amwe mu mushara wisununuye narijya avuga ngo nakazi k'abahungu gusa ndazi ko nabo bumvise ko ari umwigeme agomba kuja ugakora
bo twenga cyane bakuma weki nawe utashobora kwa prime uje Dubai Dubai ni vyiza ariko dusubiye inyuma déplacement yayo ni nyinshi cyane nimwe kubganje ndiko ndimvira ndinze ndonka uwo mutahe wo kujayo hari project nyinshi noshobora gukorera ino kandi ugasanga ndiko ndatera imbere ariko hamwe n'ivyo vyagenze neza nta wanka gusohoka igihugu kuja gutembera noraba nkasimbira ivyakunze nyene bikugenda neza nawe ubyumva ibikorwa vyawe vy'ubwubasi wavuze ko uhura challenge benshi bakagusuzugura kubera umwigeme akavuga ati nta kazi kabigeme abigeme ntibashoboye abigeme ntibakora kuno mwanya sagashisha mu muri nibyo twiboneye kandi benshi bagiye kubibona kuri televiziyo yacu ndetse bashobora no kugukenera kugira mukorane aho abifuza kugwa akazi canka bokenera ko mukorana hari amazi menshi y'amashantier hari ama etage hari maki rero ngano ashira ama plafond canke bashobora gushira izo mastike warubuze byogenda gute byosariki kugira ngo bashobore kukuronka bo gutora gute nka kiki kuturonka ntibigoye cyane ubundi baratuzaniye ubuhinga bworoshe cyane gutora umuntu mukeneye ushobora gutanga nimero bakaza uwunkeneye akandondera telefone umwanya wose iguma yuguruye ushobora gutanga nimero yawe kugira ngo ntabifuza kuronka nimba ari zimwe mu mbuga urafise page uri postinga ko ibintu vyawe ego page kuri Facebook bashobora kundonka ku izina rya Nininiye Essence ego nimero yawe ya telefone kugira ngo arabakubwa mwe cyangwa bifuza gwa akazi ushobora kuronsa akazi nimero ya telefone ndatanga WhatsApp ushobora gutanga WhatsApp nta kibazo 65 63 64 33 64 uri kuraraba no mwuga wawe uragutunze urakubeshejeho uratuma umuryango wawe uvamwe canke ubamwo baronka icorirenze kuko benshi barasuzugura akazi nk'aka canke abigeme benshi bagahitamwo kuba ibinebwe canke bakicara muhira kuri wewe biragutunze kugira ngo ushobore gutanga impanuro ku bandi bigeme bagenzi bawe ndashobora gutanga impanuro canke nkatera intege abandi urundi rwaruka abandi bigeme nkanje bisanzwe uyu mwuga nukuri ndabishimira Imana uko bimeze ni umwuga mwiza cyane urakora nta mutaho ushiramo ni ingufu zawe n'ubwenge bwawe ndetse ibyo ukoze ukabihemberwa birantunze vraiment nta kwidoga nta kintu nshobora kubura kuri umwuga wanje kandi nifuza ko ndakiro gutera intege urundi rwaruka nago mu bisanzwe urwaruka rwa kino gihe hari ukundi kuntu tumeze tubayeho mu kuguma twicaye cyangwa ukamengo nta bucafu twokwisiga ibyondo nagomba guhanura abigeme canke imisore haga ikintu cya mbere kiguha amahera gikore nta ngorane ubundi jewe kubona sufu hamanya baba bitera ifresheri usugenda kujya brushete mu kavaye arashaka kubona sufu ukangaya ukasuzugura ariko ntacyo ndavyemanga kuko mfite icyo ndikashaka gushikako mundi mwanya tashaka guhura ntumenye usanga nyene nisukuye bize n'isosa neza twahuriye hahandi ntumenye twakundi ego cane ari ikibazo nashoboye kubaza yuko wavuze ko bigutunze kandi bikubeshejeho uronka icorirenza kandi ugashima nuko biri kose nizahe ngorane umaze guhura nazo mu mwuga wawe canke ivyo byaragusitaje ivyo byaraguciye intege yo kumva ko wobiheba canke wobihagarika challenge yagira ahora nazo nizaye cyane cyane bisanzwe nta kazi kabura risk ego hari igihe umuntu ashobora cyane cyane nivugiye ko nkuko mumbajije ibibazo ntibishobora kubura ashobora gukora ubuzi bwacu ntushobora kuronka akazi kiwawe misi yose hari igihe uronka akazi ugenda gukorera uwundi ugahembwa ku munsi rero urashobora gukora ugasanga ahantu wahakoze nk'ukwezi kose ukabona ati nukuri ahantu nzakora ikintu warindira ko baguhemba bakakubura ukabibura ukabarondera ukababura ugasanga nyene biragoye ico ni ikintu ca mbere gicane intege gukora ntuhembe biri mu vyo byaragushikiye
ego biri mu bintu byanshikiye bigatuma umengo no biheba nkabivamo. Wavuze ko ibirako bironka gake iyi kironse canke ibironse akenshi n'ubu bipatana canke bagwamagara nk'umukozi asanzwe akaza gukora. Mu bisanzwe kenshi Imana yangiriye ubuntu ndafatana n'ikindi gihe nyene bwabuze ngenda gukora ku munsi. Ngaha uri ku kiraka ciwawe canke uraje gukora ku munsi? Ngaha ndi ku kiraka ciwanje kabisa. Nicyo kintu ushimira cyane canke usaba abariko baradukurikirana abifuza kumenya ibikorwa vya kuko muno mwanya uramenyekanye, muno mwanya abantu benshi bagiye kubona watanze nimero de telefone, watanze platform yawe ya Facebook, cyangwa inzo ushaka ibikorwa byawe, ushaka kuronderwa n'ababosi batandukanye. Ikintu wumva ubasaba ni giki kubwo kubizeza yuko utazobatetereza cyangwa uzakorera ibintu bize? Ikintu cya mbere ndabashimira cyane ko bariko barankurikirana, kandi nongera kubashimira cyane ko muri bamwe harimo abagomba bashigikira. Ego nagomba gusaba mu bushobozi bwabo bafise mu nguvu zabo ko boshigikira bakamfata mu mugongo. Uko kumfata mu mugongo nguko ndashobora kuba ufise umugenzi ukabona afise ikiraka akakubaza, ushobora kumuha nimero yanje cyangwa ukamubwira ati hari ubundi mwigeme akora akazi nkaka, bakampamagara. Ubisanzwe uko no kunshigikira kwa mbere, kunshigikira kugira kabiri, kunshigikira kugira kabiri ni guhanahana amakuru. Reka tugushimire cyane, tugushimire cyane ku kanya muduhaye. Ego yarashimiye cyane ko adukurikirana bose. Twari kumona Kike abifuza kumushigikira. Kike ni umurundi kazi asanzwe waba mu Kanyosha niba nihenze, ari umunsi akaba ariko akorera mu Nyabugete, aho twibone ibikorwa by'Gataragasesha bumuriye. Murabona turariye hejuru ingene bariko barakora ama plafond ku rwego rudasanzwe. Yadushoye dusigurira byinshi be n'abagenzi biwe ko barakorana ko ibikorwa bimeze neza cyane. Kike tugushimire cyane ku mwanya duhaye, dushimire n'abari kwadukurikira muri kiganiro. Wewe wifuza kumufasha, wifuza kumushigikira, mushigikire. Umuziki yatanze nimero ya telefone, hama ibikorwa byiwe bizivugira. Imana ibahezagire cyane. Job bless. Ciao ciao. Bye bye.